Mimi majina yangu naitwa Nibao Florence. Nimekuja Saudia tarehe 4 za mwezi wa 11. Kwa hiyo nyumba nilikuwa natumika kazi vizuri na tena walikuwa wanalipa mshahara 1000. Ejo kuva amakuru ya mwene data agaragaye akaja ku mugaragaro y'ubuzima abayeho muri kino gihugu ca Saudia. Bimaze kugaragara bikaja ku mugaragaro ahari kugera uwo munsi ntabwo yorohewe. Yashobowe gushirwako iterabwoba yuko ayobeshuza ku vyo yavuze yuko inzu yararimwo ahantu yari karakorera ko akazi kagenda neza kandi yahembwa inoti y'igihumbi. Ahantu hari ubuzima bwiwe murabona ko buri habi kandi buri mu kangaratete. Mwogira ico mukoze nico mufashije kuri uwo mwene data akava muri kino gihugu agatahanwa mu gihugu ciwe c'amavukiro. Namwe murabibona kandi murabona mu mafoto yiwe, ifoto yiwe asafira ava muri ico gihugu c'u Burundi n'ubu unye igihugu arimwo ukuntu amerewe ntiyorohewe. Rero turabasavye mugira ico mukoze kuko iterabwoba yashizweko ntiryoroshe kandi audio yandungikiye irahari yuko bamushizeko iterabwoba haratorohewe na telefone bayimwatse. Reka nce mbanza ndabumvishe aka ka audio avuga ko ivyo yavuze vyose ryari iterabwoba bamushizeko. Ni iterabwoba bashizeko ntabwo ari ivyo bashizeko iterabwoba. Bashizeko iterabwoba ko barazigumira ngo nabo kwegeye. Baca bayinyaka nico gituma ndariko ndavuga. Mwavyumvise ati ni iterabwoba banshizeko ivyo mvuze vyose, ati na telefone baciye bayinyaka kandi vraiment murumva ko abivuga yongorera tinya. Uyu murundi kazi ari muri Arabia akomeza avuga ati ndasaba leta y'u Burundi n'amakungu agira icakoze kugira ngo turabe yuko umwene wacu yotabagwa. Gira ico mukoze amakungu agira icakoze n'ico atabaye umuvyeyi wacu nyakubahwa perezida n'umukenyezi wiwe. Reka mbanze mpagarare hano mbanze ndabumvishe mu majambo makeya ijambo akajambo bamutegetse kuvuga abeshuza inkuru twashize hanze ejo atabaza asaba ko leta y'u Burundi yomufasha ikamutahana canke uwo yitwa Mariamu nyine iyi company ibajanayo akamufasha gutaha kubera ko baramwimye akazi yagiyeho kambere karanse bamwima ivyo kurya nabo murumva ko atokora n'inzara kandi n'ijisho riraguha vraiment n'ijisho rirakwereka nta muntu asa gutya ameze gutya yokora akazi ngo bishoboke. Murabona yaraheze hano rero hoho murabona n'ivyo karavuga avuga sa bamufutse igikwembe kugira ngo vya bigufa vyo mu gikiriza ntibiboneke ariko biraboneka ko yaheze namwe murabibona. Reka twumvirize rero akajambo yavuze yasohoye bamutegetse mu Giswahili donc n'abakenya bo kuri office ari muri Arabia ahasanzwe aba bamutegetse ivyavuga kugira ngo abeshuze ya nkuru twashira hanze ejo no kubivuga abivuga n'ubwoba. Reka tumwumvirize. Mimi nilikuwa nafanya kazi, sikukuwa na shida ya kazi ilikuwa sawa. Mwanangu njoo aliniambia niende nyumbani. Nibao Florence. Kwa hiyo nyumba nilikuwa napewa mshahara wa 1000. Mimi majina yangu naitwa Nibao Florence. Nimekuja Saudia tarehe 4 za mwezi wa 11. Kwa hiyo nyumba nilikuwa natumika kazi vizuri na tena walikuwa wanalipa mshahara 1000. Mwana yangu akanambia eti niache kazi niende nyumbani. Na pesa walikuwa wananipa 1000. Mimi nilikuwa nafanya kazi, sikukuwa na shida ya kazi ilikuwa sawa. Na mwanangu njoo aliniambia niende nyumbani. Nibao Florence. Kwa hiyo nyumba nilikuwa napewa mshahara wa 1000. Mimi majina yangu naitwa Nibao Florence. Nimekuja Saudia tarehe 4 za mwezi wa 11. Kwa hiyo nyumba nilikuwa natumika kazi vizuri na tena walikuwa wanalipa mshahara 1000.
Mwana yangu akanambia bantu b'Imana kazi niende nyumbani. je ngomba ndabasaba ikintu kimwe mundabire urumva mundabire ukuntu bamutera iterabwoba vraiment ndasavye mukurikire tujane 5 kuri 5 murabe ukuntu bano bantu arabagome arabantu babi reka ntangire mvuge atangira avuge ndabereke ndaza ndabaha signale murabe ivyo bariko baramugira reka ntangure Hayo nyumba nilikuwa napewa mshahara wa 1000. murabona Mimi majina yangu naitwa banza uvuga amazina yawe naitwa Nibaushoransi. Nimekuja Saudia tarehe 4 za mwezi wa 11. Kwa hiyo nyumba nilikuwa natumika kazi vizuri na tena walikuwa wanalipa mshahara 1000. Mwana yangu akanambia eti niache kazi niende nyumbani. ingena mura aciye muraba mu maso aciye muraba ingena muraba ngo wahejeje ngo ashagira ngo Na pesa walikuwa wananipa. ngo vuga amafaranga baguha ngo pesa ngo walikuwa wananipa ngo 1000 kandi nta gihumbi babaha bamubwiye ngo subiramo murabe neza mu maso ingena avuga Mwana wangu njoo aliniambia niende nyumbani. isi yaraheze mundabire Hayo nyumba nilikuwa napewa mshahara wa 1000. Mimi majina yangu nguvuga amazina yawe ashavuga amazina yawe nimekuja Saudia tarehe 4 za mwezi wa 11. Kwa hiyo nyumba nilikuwa natumika kazi vizuri na tena walikuwa wanalipa mshahara 1000. Mwana yangu akanambia eti niache kazi niende nyumbani. ingena muravye rero aciye muraba ingena muraba ingwe murabona yashagira guca Pesa walikuwa wananipa 1000. yo Mimi nilikuwa nafanya kazi, sikuwa na shida ya kazi ilikuwa sawa. Mwanangu njoo aliniambia niende nyumbani. yo no kubivuga murabona bivuze nk'uwikurayo noneho buryo umuntu avuga ikintu bamushize kwitera bwo bashaka kumuyobegwa yari imbere yiwe amuraba bya bigufa byo mu gatuntu ibi mubona hano mu gatuntu byose yabinyegeje bambuye ngo yipfuba iki gikwembe ntibabone ukuntu yaheze ariko mwe murabibona murabona ko nanone ndazira murashiye ubwenge nimba ariko mvuga ibitari byo murabibona uko biri kose ivyo ikaravuga yari imbere yiwe ndo nkabwiye vuga ibi kubera ko aya makuru maze kwashira hanze ejo bakabona amafuti bariko barakora bashemwa ka telefone nubu tuvugana na telefone afise ariko murumva ko arabona bumvisha ama audio yajya avuga ngo ibi byose mvuze bantegetse kubivuga bangize kwitera bwoba n'abakenya bari muri ofisi hariya muri Arabia badashaka ko amakuru amenyekana badashaka ko amanyanga bakorera abarundi n'abarundi kazi amenyekana reka ndabumvishe hano mwumve amafaranga bakorera nangahe kwanza mu bantu basafiriye tuza gukora ino nta muntu ahembwa inoti y'igihumbi duhembwa inoti y'800 abitwa ngo ni bashasha ngo abasafiriye kare ngo bahembwa inoti y'900 bigeze kuba baza muri kino gihugu twese buri umuntu wese ikintu cyose arimenya muri iyo noti y'800 arigurira amamega akigurira buri kintu cyose gikenewe ku mukenyezi ari ino rero mwodutabariza tukaraba mwene data ahantu aragataha amagara asumba amajana umuntu ntiyozira amahera ngo hariho amahera menshi ariko arakorera nta mahera menshi ahari ego ku buzima bw'umuntu Imana yamwihereye murakoze cyane inshatse kubumvisha kano kantu ndanabereka uwo muntu ari hariya atanga intaye ko nta muntu umakorera igihumbi naho bandikiwe igihumbi bahembwa 800 uhembwa menshi ngo 900 iyo ni ntahe itanzwe n'uburiyo Mariamu mpaka avuze ngo mpaka baza n'amahera y'itike yo kugutahana ni ngorane mpaka amahera ngo amahera yakoresheje aboneke naho niho yabaniye kweli rero sinumva kabisa
ngorane iyo ofisi waciyeko iyo onye uriko basha uyo muntu uzeya wayo emwe basha urumva baziranye nabo babosi baba batoya urumva rero bavuga bati twebwe ico dukeneye naya mahera canke umuduha umukozi urumva rero Mariyamu nico gituma ubona yavuze ati ni mpaka haboneke amahera yakoze ubona nk'ubu yo haba haraboneka amahera ukavuga ati reka batange aya kugira ngo bikunde atahe byari kuba bizima wa wundi mwenze Imana ntuze Arisi nawe niko byagenze we umugabo yaciye barazana Iraki miliyoni zitatu acavuga ko yandazo yazana Rokenzi bash aho byaciye bigenda mu ngiro ariko uvuga yuko yo kuri hiritike basha ntako batagize emwe nujya mu demayi wawe nujya mugabo wawe basha baraje kuri office ivyo bavuganye nujya mu deje yaravyumvise Mariyamu yararahiye kabisa yaba byari gushoboka bari gukamba mwavyumvise ga nshuti zanje nyene office yitwa Mariyamu ashaka miliyoni 6 murumva hariho uwavuze Nzeyimana Alice nabo byagenze nkuko nyene yemwe by'abarabu abura kazi baca bahitamo kumugarukana mu Burundi mugabo arinze gutanga amafaranga umugabo wiwe yagiye kugurisha itongo araza atanga avance miliyoni 3 baca barazana uyu muntu bamukora muri Arabia none ko muzi ubukene bari mu Burundi ga yemwe ubu karashize ingani umuntu aje muri Arabia Saudite hanyuma aca asabwa amafaranga kugira ngo agaruke mu Burundi vraiment bamugarukane niba muhakazi nk'ubari kuri office nukuri mu ndabiro ukuntu ameze tuze tuvugisha ukuri nk'uwovuga ngo yahakazi none ni mu ndabiro ukuntu ameze ntiyankakazi ariko murabona ko yaraheze ntibamugaburira ntibamuhana akazi ibi kubusanzwe mu nzo z'abarabu birazwi iyo wagiye gukorayo ukagera mu nzu mukananiranwa n'aha hantu wagiye gukora baraguhindura bakaguha iyindi nzu uyu ntibabimukoreye urumva ko uwo Mariyamu azinanye ngo n'aba bahariya kandi birumvikana bafise communication baravugana nabo ku mabiro hariya wewe ntiyita ku neza y'umukozi ariko niyo bwirizwa kubimenya kuko ntiwofata umukozi mu mute nk'utaye mwiwese nibwo ushaka inyungu zawe kame umukozi abwirizwa kurya hari akagwara bakamuvuza bakamuhemba kuko ntaba ari umuretwa agiye gutabwa nk'utabwa mu gahinga uko biri kose n'umuntu akenera kuvugwa kurya koga kwambara akisiga amakampani agirana amasezerano n'ababarabu bo mu bihugu by'abarabu abatwara abakozi nibaze babwira ibi bintu bamenye ko umukozi bamutwaye abwirizwa gutanga raporo kwajya kwanza gishika bamwereke tuzogaburira uko abirabe ati ibi ndavyemeye haheze indwe maze ati none zanje batwereka ko bazogwa baraziguha urarya none wokora utarya ayakora amafuti yaba Mariyamu nyine aya makampani igi company coco baracidogera cyane iyi company citwa reka ndakibabwira izina ntihazagire umuntu azongera kugicamo ngo agiye muri Arabia uwo nzumva agiye guca mwishira hamwe ntazambwira ngo genda mutabarize kuko nikishira hamwe abantu bidogera kuko bironderera amafaranga gusa ntibita ku bakozi citwa Ardowich Agency Ardowich Agency ni igishiramwe kibi nimuze mupime ngo mugicemo vraiment umuntu afise umugambi wo kujayo abamaze kujayo bose murumva ko ni wajayo kakugora itongo rya uzorirya kugira ngo uze ugarukanwa mu Burundi canke ugweyo urahitamo kimwe rero iri sishira hamwe vraiment hari amashira hamwe ariko atwara abarundi kazi muri Arabia bagakora vyanabananira bakabagarukana canke bakabasabira bakagira ingufu bakabahindurira inzu nivyo bikenewe no kuri uyu leta y'u Burundi urihe umushikanganje Albert Shingiro yavuze yuko bantu mu kubemerera batanga ingwate y'amafaranga abarundi kazi bigoreye hariya
bakabagarura muri ya mafaranga. None iri shirahamwe ntayo ryatanze kugira ngo uwo mushiki wacu arike kugwayo, afise abana 5 nimba atari 4 bariko bicwa n'inzara, kandi na nyina ashobora gupfa ntibanamuhambe nibamutahane. Ibi vy'iterabwoba mugira ko ibi byo twabibonye. Kubijanye n'abarundi tumaze iminsi turungika mu bihugu vy'abarabu na cyane cyane igihugu cya Arabie Saoudite bagiye kwisumamwo mu bimwe namwe mvuganye byo gupagasa. Murazi yuko imbere ko dushira ayo masezerano y'abarundi baje gupagasa mu bihugu vy'abarabu, benshi bagenda bitazwi, baciye mu nzira zitazwi, bagenda badakingiriwe imbere y'amategeko, badakingiriwe mu bijanye n'ivy'akazi cyo bita protection sociale, cyangwa bagenda badakingiriwe mu bijanye n'amategeko protection legale, hamwe wanashaka no gukingira uburyo babaronse muri ico gihugu ngo bashobore kuburungika iwabo atangorane zigiyemo. Niho rero twavuye dushiraho amasezerano twumvikana n'ico gihugu kugira baze baragenda bizwi. Nababwira yuko imbere uko dushiraho amasezerano hariyo abarundi bashika 6,700 bagiye mu gifuri bitazwi. Ubu rero abo two turabikubizwe bice mu mategeko bararenga gatonya 3,000 twatakuruka bambere tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Ubu rero bamaze kurenga 3,000. Umugambi wari uhari ni umugambi wo kuzorungika abashika 75,000 nko mu myaka 2 canke 4. Uwo mugambi uriho, twibaza yuko buke buke bazogenda, kandi muri rusangi migenda neza. Harashobora gushika umwe canke uyu ashogira ingorane n'umukoresha, mugabe ivyo bishikira bose. Natwege mu mihana yacu abakozi bo mu nzu si bose babayeho neza, bashika uyu canke uyu akagira ingorane ntibamuhembe bakamukubita bagira kiniki. Mugabe bishitse hariya turaheza tugaca tubatahukana kugira ntibagira ingorane zikomuga muri rusangi. Nka 99% bakora neza atangorane bafise. Bajya mu mvu usanga ari umwe canke babiri bashira ku buhingangurukana bumenyi, ugasanga bashizeho video hati imyaka 5 yarabaye kugira ngo kumbure bashobore kuburiza, bashobore kugira ngo abarundi ko barajayo bagira ubwo bwo kujayo canke umugambi bashobore kuonona ntubandanye nkuko wateguwe. Aho nyene no muhumuriza, hari amahera menshi amaze kwinjira mu gihugu. Iyo umukozi umwe yagiye mu gihugu cya Arabie Saoudite, umukozi umwe wese amahera ajanye ni vyose bikenewe vyose ashika 1,400 c'amadolari yinjira mu gihugu ku muntu mwoca muharo yamaze kwinjira. Muga murayo hariho amwe kumbure asohoka nkayo kurondera amaviza asohoka hanze, ko tuzirondera viza muri Tanzania ntibarugura ubuserukizi ngaha. Hari amahera abantu barungika nyene abarundi baje gukora hanze mahanga, nabo nyene tubasaba ko boshira muri leta na mahera menshi cyane. Nkuko umuntu cyo no kwita agence imwe ibanza gushira muri banke centrale amahera ngana n'imiliyoni 100 y'amarundi. Aho no kuvuga kuronka uruhusha rwo kurungika abantu hanze, hamwe n'amahera ashika 50,000 yo kugira ngo intega kazoza ku buryo umurundi yogira ingorane hirya no hino ho yagiye, duce dukura muri ayo mahera nyene dushobore kumutahukana atamahera ya leta koze. Mu ncamake rero biko bigenda neza, tuko turagiranira n'ibiganiro n'ibindi bihugu n'ibindi bwo tugishira amategeko nka bene nayo. Hariho igihugu ca Oman, Qatar twarahejeje, hariho igihugu ca Jordani, hari ibihugu byinshi tuko turakoranira amasezerano nka bene nayo kugira ngo urwaruka rudafise akazi rushobore kuja kwisumamwo hanze, kuko gushika ubu biragoye kugira ngo 65% duje kubaronkera akazi mu gihugu iwacu. No vyishuri uko ico kibazo. Uyu ni umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu Alberto Shingiro. Yari kavuga yishura ku bashinga amateka mu gihe bari bamubajije ibijanye n'abarundi kazi barungikwa mu bihugu vy'abarabu, ivyago bahura navyo n'inyungu uburundi buronka mu gihe umurundi kazi agiye mu bihugu vy'abarabu. Yavuze yuko umurundi kazi, yavuze kwanza mwavyumvise yuko umurundi kazi umwe agiyeyo leta ihungukira 1,400 c'amadolari y'abanyamerika,
hari ikiganiro nigeze gukorana n'umwe mu bariyo yaranababaye avuga ati ahubwo ndanabimenye nta n'ivyo narinzi ati ayo mahera ni menshi barakwiye kuyagabanya kugira ngo duhembwa yakwiye ariko si ico canzanye uyu munsi. Yavuze ngo hariho imiliyoni 100 bano bantu bashinga amakampuni aya mashirahamwe abajana mu bihugu vy'Abarabu batanga muri leta imiliyoni 100 amafaranga y'amarundi, hakaba nizo zindi miliyoni 100 nyene nimba atari 50 batanga kugira ngo umurundi kazahuye n'ivyago hariya nawe bamugarukane. Turafise ahuye n'ivyago rero ngaha aha turi ku munzane, ubu Florence yahuye n'ivyago za miliyoni umushikiranganje abijejwe niwe abijejwe amaze kuvuga yuko bano bantu b'amakampuni basiga mu Burundi. Nibaza ko atamundi muntu zizoza gufasha gusumba Florence tuko turabona asigaye yarahindutse yarafutanye kuva ejo arira avuga ko abayeho nabi atagira ibyarya. Twisabire umushikiranganje kino kibazo agifate mu ntoke kuko nakamara maza, kandi buryo usanga umushikiranganje ibintu nabimenya, hariho ababimenya babifitiye n'uburenganzira kugira icyo bakoze batayimubwira, ariko nizere yuko niyagirirwa amahirwe nitwagirirwa amahirwe akabona iyi video mu by'ukuri uwo mushiki wacu araza gutabagwa. Nta buryo na bumwe uyu Mariamu afise yishira hamwe bajana mu bihugu by'Abarabu ahindukira agasaba miliyoni 6 kugira ngo bagarukane umuntu kandi wumva bayatanze muri leta. None muri leta ntibayatanze amafaranga agarukana uhuye n'ivyago hariya. Iki kintu tugomba kukimenya. Naco twoshinja leta kuko ibintu vyinshi leta ntibabimenya. Ntibabimenya ariko hamwe twogirirwa ubuntu bakabimenya bino byobyo nizere ko biza gufata umurongo mwiza. Tubone yatabawe. Mushiki wacu amerewe nabi, arashonje, aronze, yaragwaye, yarapfumfumiranye, asiyese abana mu Burundi n'umuryango n'umugabo wiwe aridoga avuga ati shaka bazi nsubire mu Burundi. Avuze asavye Mariamu kampuni ya Mariamu kumusuza mu Burundi, murumva ko batavyemera basaba 6 miliyoni 6 abantu benshi baravuka bakarinda bapfa batazikozeko. Abantu benshi bafise 6 miliyoni ntiborinda kuja mu bihugu by'Abarabu bafise 6 miliyoni. Abaje nuko batazifise kandi nkubu ntiyanka akazi kuko ntiyavuye mu Burundi, atagiye ku kazi. Mwumvise ntaye hari imbere bababwiye yuko hari watubwiye ngaha yuko amafaranga bavuga ko bakorera batayakorera, bavuga ngo bakorera 1000 kandi nta 1000 bakorera amajana 8 majana 9. Ibi mwabyumvise neza. Hanyuma bashamutera ubwoba kuri office terrorism kugira ngo avuge ivyo ategetswe. Imana ishimwe uburyo bivuzemwo afyura amaso, mwabibonye ko bari bamuhagaze hejuru bamubwira ngo vuga ibi agugumizwa. Kino kintu rero ambassadeur w'u Burundi ari muri Arabia turagusavye mu gifate mu ntoke. Aba bantu bakora ibintu nk'ibi nabo nukuri mubafatira ingingo zikomeye, batuzwe mwaya mafuti bakora kuko bino ntibishobora kweme, bino vraiment ntibiboneka neza, bicafuza igihugu. Nuko ubwo buzobaye ubutungane. Mbonera ko cyo gushimira rero mwe mwafashe akanya ko gukurikira kino kiganiro kwishene ya YouTube Daniel Mugisha. Nimba mugomba kudusangiza ivyumviro namwe canke intererano, WhatsApp yanje ni +358 46 58 31 314 canke guteranya amajana 358 amajana 314. Si sheni gusa dufise, hari giho n'indi sheni dushira ko ibijanye na amakuru avuga mu gihugu nk'ibijanye na politike bayita Urugendo News. Gendayo naho udukurikire saha gusa, urashobora kugera kwindi sheni bita Senere Inyankamugayo ukaronka amakuru nayo nyene agezweho. Ndabashimiye rero muheza gigwe cyane.